umugwi nserukiragihugu w'u Burundi hariho babiri baheruka gutanga imihoho ati bivuye ko ku itariki 12 z'ukwezi kw'icenda Burundi bwakinye na Cameroon hanyuma Burundi buratsindwa ibitsindo 3-0 ati kandi biraboneka yuko mu gumenyereza intamba mu rugamba hariho ukutumvikana. Iki kibazo sinza kugiteba ko kuko ngira ngo hariho abatabizi. Umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba niwe wenyene yashize igikumu ku masezerano amugena muri ayo mabanga, ayashira ku igikumu imbere y'ubushikiranganje. Nukuvuga rero uyu mumenyereza mukuru ntaratubwira yuko hariho abamufasha baba baratanze imihoho. Ni ibintu bivugwa twumva hirya no hino. Mu gihe rero atarabitubwira twebwe ntiduheza ngo tubifate nk'uko ari byo. Ibyo ari byo byose ibyo tugiye gukora kubera byabajijwe hano, tugiye guhamagara mu maguru masha abagize ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hamwe n'uwo mumenyereza nyene, tugira inama tubabaze ingorane zihari kugira ngo tuce turaba ingene hotorerwa umuti, nimba ari abatanze imihoho, nimba ari bivugwa gusa atari byo byose tuzoheza duce tubimenya. Kanatsinda hariho n'izindi nkino zimirije, murumva rero yuko mu gihe hoba hariho abatanze imihoho tuzobimenyeshwa ngira ngo ico gihe nyene. Birakenewe mu maguru masha yuko abo bantu basubirizwa kugira ngo tubashe dutegura izindi nkino. Mu kwezi kwa Munyonyo harategekanijwe inkino tuzokina n'igihugu ca Gabon hamwe na Gambie mu itsinda ririmwo Cote d'Ivoire hamwe na Seychelles.